Turasubiye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV. Ku bataraba abanywanyi bacu, reka tubasabe kuraba munsi gatoyi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe, muce muhakora, muhejeje haca haza agakengeri na kone mugakoreko, nyuma yako muca mubona ahanditse tute canke all nahone muhakoreko. Ibyo nimwabikora nkuko tubibabwiye muzokwama mushikirwa n'ibiganiro byose tuzokwama dushira kuri urubuga rwacu arirwo rwanyu Inkerebutsi TV atakigoranye. Hari kw'igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2026 kw'ishure tabariro ry'i Butahana Securisare Catholique de Butahana, ishure risanzwe rifise ayandi mashure arikukira bigaca bituma ryitwa Segiteri Butahana, rikaba kandi rikukira Paruwasi Mabayi nkuko twavyiganiwe n'abasanzwe bahasengera. Kuri iri genekerezo rero iryo shure ryaramutse ryakira ubwa mbere ico bita isakaramentu ryeranda, bikaba vyabateye umunezero udasanzwe nkuko muheje kuvyibonera, bakaba bagize kandi ico bita urugendo, ubwo narwo rukaba rwamaze umwanya utari muto. Muri ivyo birori vyatewe iteka na nyakubahwa musitanteri wa komine Mugina n'abandi bubahwa benshi batandukanye. Tubasabe rero mukurikirane abakristu basanzwe basengera muri iyo sekiteri ya Butahana, mwiyumvire umunezero bagize. Turakuramukije mama. Ego cane. Mumeze neza? Cane. Babita ngo iki? Speciosa. Irindi? Naco nzobatungana. Mubahega Speciosa. Rungogo. Murungogo. Aha naho turi ni hehe? Ibutahana. Iko twabonye muri mu bantu benshi muriko mwigina hari habaye iki? Twaje gushengerera isakaramentu ryeranda. Hano Ibutahana. Ego. Kandi dufise akanyamuneza kanini. Twazanye n'utwana duto hano. Ego. Turi kumwe hano. Mbega ko kanyamuneza kavuye kuki? Kavuye ku munezero mwinshi. Nyabaki w'Imana. Uwo munezero mwagize w'Imana ku isakaramentu ryeranda. Mwahora muronka isakaramentu ngaha? Oya. Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Mwiyumva gute? Mwiyumva neza umunezero munini cyane. Harakaja mushobora kubwira abantu batunganije kubazanira iri sakaramentu ryeranda ngaha? Abakenguruki. Turagushikengurukiye cyane. Ego cyane, nange ndabakenguruki. Akazina ni gute? Liberata. Liberata rindi ni gute? Nyanzira. Nyanzira Liberata. Yego. Liberata ari banga ufise imyaka ingahe? Yewe. 60 irimo. 60 irimo? Mwavutse ryari basi? Eka ntabwo tumenya amatariki abasaza. Tubasanze ngaha i Butahana kuri Securisare ya Butahana, mwaje gukora iki? Twaje gushengerera isakaramentu. Hariho twaganiye ubwa mbere tuvuga yuko mutahora muri shengerera ngaha. Yego twahora tuza kurishengerera Imabayi kuri Paruwasi. Kuri Paruwasi. Uyu munsi basangije ngaha. Muyumva gute? Twumva umunezero ari wose. Ku myaka 60 irenga nawe bavuze ati sisigara. Yego. Harakaja mushobora kubwira abantu batumye iyi sakaramentu barizana ngaha bakaborohereza bakapfuniriza urugendo. Ahubwo bagize neza. Natwe turonka n'akanya ko kuza kurishengerera. Urakoze cyane. Jewe nitwa Tangishaka Modeste, ndi umwe mu bakristo bari muri segiteri ya Butahana, nkomoka kw'ishuri rito rya Rutorero, nkaba ndi umwe mu bagize komite nshingamatungo ya Paruwasi. Neza na neza icyatumye dukorana ngaha kuno munsi muri segiteri n'urubanza rw'isakaramentu ryeranda ribereye ubwa mbere hano muri segiteri yacu ya Butahana. Cyo gituma ubona ahari abantu isinzi, abo nabo bari bavuye mu mihingo itandukanye, amasikirisare. Hari abari bavuye Irungogo, hari abari bavuye ku Ngara, hari abari bavuye mu Rutorero, eka mbere n'abanyabutahana nyene basanzwe basengera ngaha. Byari ibintu bitabiriye gose n'akanyamuneza ntangere. Wabonye naho twaciye mu rugendo abantu bari isinzi kubera ico kintu. Rero kubavyiyumviye
tugira duti Imana ibahezagire kandi ikomeze ibaha kwiyumvira isegiteri yacu ko basaba ko no mu yindi myaka ikurikira isakaramento ryo kwama ribera ngaha. Ubugira kabiri twari turifuza cyane kubona iyi segiteri yacu ya Butahana yabaye paruwasi igizwe n'amashuri 4 ariyo Butahana, Rungogo, Rutorero na Ngara. Nkuko wabibonye abakristo ni benshi gose kuko n'abakristo bibumbiye mu mibano ishika 29 iva kwa ayo masikirisare yose. Rero iri shuri tabariro ry'Ibutahana riramutse ribaye paruwasi zohimbara abakristo cyane na cyane ko byo bafunyiriza urugendo rwo kuja imabaye. Nagira nsozere iki kiganiro nkengurukira cyane ubwa mbere abantu biyumviriye bagize iciyumviro cyo kugira uyu munsi mukuru ubere ngaha. Ubugira kabiri nagira ndangize nkengurukira cyane abatumire bahire twatumiye bakaza kudufasha muri rubanza. Harimwo wasanzwe arongoye ikomine yacu ya Mugina, turamukengurukiye cyane. Hama kandi turakengurukiye n'abakristo bose bo muri segiteri ya Butahana ingene bitanze kugira ngo urubanza rugende neza. Hari abaduhaye uburyo, hari abaduhaye ibikoresho, n'abagize batereye ibisabisho. Rero abaje kuri no munsi wose w'isakramento Imana ibahezagire kandi ibazigame nitugire Kristo. Mu nkuka y'imise yasomwe na Patri Yohani Mbarubukeye yibukije abakristo baraho amamuko y'urugendo rusanzwe rukogwa kuwo munsi mukuru w'isakramento ryeranda usanzwe uhimbazwa n'idini rya Katolika. Abo bafise akanya barashobora guca bakurikirana iyo misa. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani. Muri irya minsi Yesu yabwiye abayahudi ati jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mu ijuru, uriye kuri uwo mukate azokwama imyaka yose. Byongeye mukate jewe nzotanga n'umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima. Abayuda baja mu guharira bavuga bati washobora te kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yesu arababwira rero ati nukuri ndabibabwiye, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira muri mwebwe. Uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka. Nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyoga y'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Nk'uko data yantumye ari muzima nanje nkaba muzima ku bwa data, niko n'uwumfungura aba muzima ku bwanje. Uyu rero niwo mukate wavuye mu ijuru, ntumeze nk'umwe ba sokuru barya
hanyuma bagapfa urya uwo mukate azobaho imyaka yose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye twatanguye no nkuka ya misa tuvuga yuko ari umunsi mukuru ukomeye duhimbaza w'isakaramento ryeranda Yezu muzima. None nashaka tuzirikane ukuntu Imana yashatse kurokora umuryango w'abantu, amasezerano Imana yagiye igireranira n'abantu kugira ngo iturokore gushika kuri Yezu Kristo mu kanya tuza guherekeza nk'umwami w'abami. Isezerano rya mbere Imana yagiraniye n'abantu niryo kuva ku muntu wa mbere Imana yatangiye kurema ni Adamu. Adamu, iyo umuntu yumvise Adamu no kuvuga igatamu no kuvuga ibumba mu bisanzwe, kuko Imana mu butatu bweranda toroshe gutegera Mana Data Mwana na Mutima Mweranda mu bapersone batatu biragoye kubitegera yuko ari Imana imwe mutende mugabo wa persone batatu ntibitahuritsa mu bisanzwe. Ni naho ubwenge bw'abantu n'ubw'Imana nta naho bihuriye. Imana rero Data Mwana Mutima Mweranda, Imana imwe rudende imaze kurema isi n'ijoro n'ibiriko byose, yavuye igira inama ati ngo tureme n'ubuvuga butatu bweranda, tureme umuntu asa natwe. Iraheza afata ibumbi iraremarema amishiramo impwemu zayo. Umuntu wa mbere aba arabayeho ni Adamu. Mbere iranamwa n'ubwenge kuruta, kuko umuntu niwe wabise ubwenge kuruta ibindi biremwa byose Imana yaremye. Yamuha ubwenge, mbere yaramwishushanye ko imuha ubwenge, mbere iranamuha n'ibwirizwa ati genda ibiremwa byose ubihana amazina kandi ubitegeko biganza. Ndaguha ibintu byose uzobitegeko biganza. Aranaduha n'ibyo kurya washaka iciye kuri Adamu. Hama mu nyuma Imana irarabisanga n'umwivyo yaremye umuntu n'umwe ni Adamu imuremera umugore umufasha Eva. Yaramusinzirije, umugabo iramusinziriza ifata mu rubavu yiwe kuramwo igufa imuremera umugore Eva. Nico gituma yamwise Eva, umufasha w'umugabo. Tugire Kristo. Nico gituma mpora ndaba nkitegereza nkanatangara umugabo akubita umugore wiwe. Ivyo mubikora kuko muri kubita umugore wawe kuvuga ni uri ko wikubita, kuko n'urubavu rwawe uri kukubita urubavu rwawe. Wewe umugore ava muri wewe hamutse ngaho wegagura, nubuwe ni uri kurikubita mu yandi mazu, kuko umugore n'urubavu rwawe none umuturubika kabo. Eka ni wewe uri ko witurubika. Kahagaze indamutse murabi iyo mwisakaramento ryo kwarirana bavuga ati ntibukiri babiri mubaye umubiri umwe. Ati nico gituma umugore yasobasenanyira n'umugabo uko nyene bongo bumwe. Ego mu maso y'abantu ni babiri mugabo muni matima n'umuntu umwe mu bisanzwe. Wewe wa mugabo uturubika umugore wawe ukamukubita ni wewe uriko wimena. N'umugore hari n'abagore ngo bahe ibihurika abagabo babo, niwe wihuritse. Abagore bahora baza kurondera ibihuriko bagabo bawe, reka nta mugabo uba ugifise ufise igihurihuri. Noneho uzoza mu bandi bagore ngo urafise umugabo waramuhaye ibihurihuri. Abandi baritwengera, nta mugabo afise n'igihurihuri kandi niwe wabimugize ntabwo. None bigenda gute? Hari abagore
biyemera akaba ariwe batanga amategeko mu nzu kubera yahaye ibihurihuru umugabo wiwe biriho. Ndabona ahantu hamwe nigeze kuba ni padiri, umugore ndabona abwiye umugabo tumiriza rero baya mahera y'ishashi genda ku isoko ugura ibi n'ibi n'ibi nukuvuga ni wategeka hanuma none ndiko ntaca mvuga gamo umva umugabo amategeko genda ugura ishashi y'amajana 5 ucukura ibi n'ibi n'ibi igihuriho baramuritse nakubona mukarumva birababaje mukorotsa kuri ku mugabo kandi uzi ko mugize umubiri umwe reka gori kabagabo ba ekopfa mu mugabo none naringeze kwico Imana iremye Adamu yaramuremeye umufasha umugore apfa mwigufa ryiwe hama Imana yanabana ibagirira neza ibaremera ivyo bazofungura mw'iparadizo muri Edeni ibashiriraho ivyamwa ati rero ndabagiriye neza muzoza murya mutarusha muze murya ivyamwa vy'ibiti vyose biri muno murima uretse iki giti nshize hagati giti kiri hagati ni giti ivyamwa vyaco ntimuze mukoreko kuko ni igiti kimenyesha ikibi n'iciza ntimuze mukore nimwakora ko muzo nuko yari yabagiriye neza hama shetani mu gisa n'inzoka irabahenda yatanguye guhenda umugore Eva iramubwira ati mbega Imana yarababujije kuzorya ivyamwa vy'ibiti biri ngaha vyose oya Imana yatubujije kuzorya ivyamwa vy'iki giti cyo hagati bindi tuzorya ngoya ngo Imana yarabahenze Imana yoguhendako Imana yarabahenze ngo irazi yuko amwe mworya birya vyamwa vya kirya giti kiri hagati ngo muzosha mumenya ubwenge nk'Imana mu yandi majambo muzosha mumera nk'Imana. Umugore avyumvise ati nuko burya Imana yaraduheza acaza ko ararya kuko hari n'abantu bahora babeshabesha ngo igicumuro ca mbere c'inyanduruko cadukwegeye akaga twese ngo ni ugusambana ntibigeze basamba kuko yari umugabo n'umugore none umugabo n'umugore baryamanye baba basambana none ntiyari yababwiye ati genda mugwire murondoke mukwire isi yose bari kugwira gute bakarondoka bakakwira isi yose bataryama kandi ntibasambanye kuko Imana yari yabahezagiye n'iryo sakramento rya mbere Imana yakitse y'umugabo n'umugore ntabwo igicumuro ca mbere c'inyanduruko ari ubusambanyi barenze ibwirizwa ry'Imana baza kurya ivyamwa Imana yababujije bumvira shetani bagambara Imana hepfo ariya acafira umugabo ngo reka ngo burya ngo Imana yaraduhenze ngo nawe je ngo tumere nk'Imana umugabo nawe acagenda acana ngo acarajya aradukwegena twe abimana burya bamaze kwikwegera bacumuye bagambaraye basanze bari gusa Imana kiragenda irabaza kuko bashi bagenda kurahura ibibabi by'inutsenye bitotoba ngo bambare Imana irazirabwira Adamu ati Adamu wakoze icyo wa mugabo warenze kwibwirizo nakubwira nawe ngo si wa mugore wambaye amahera uri umuntu w'umugabo hendwa gute n'umugore wawe ngo ni wa mugore wawe kumwe duhora iyo dushumuye tubita ku bande manga ucumuye mu bisanzwe kwirega neza imanga ati ntacumuye ntabi ntuze kubita ku bantu noneho ntabwo ngo yari afise Imana yamurema iyo avuga ati wa mugore we jewe nimbe wabigize jewe sinjya yarariye ngo ni nyuma habavye ngo ni wa mugore wame kimwe tuta ku bantu imanga ko wacumuye ntabi kugira ugere ku kigo wa mugore wamani we yameze mukakimubona ubwa mbere yavuze ati ndabonye umubiri w'umubiri wanjye ndabonye amagufa y'amagufa yayo mugabo uko wabavye ni wa mugore wambaye ameze sawa mande kibaza epfo umugore wakoze ngo ni inzoka yampenze inzoka no kuvuga shetani
bahora baza kwirega ngo shetani yarandenze ukayange none ngo ikuhenze ngo uje kwiba ukanka uzojayo no niba gufata uri kuba ibi bintu by'abandi bazoguhonda nuko kandi uzovuge ngo ni shetani yaguhereje bazokudoda neza none shetani uzoja uyikubura azokumena ni wewe manga shetani uyangiye ni gufata ku ngufu nawe kuko muze murabe igihe umuntu tugiye ducumure mu bisana haraza udutima tubiri hari agatima k'Imana kakubwira ati iki kintu ntugikore niki ugikoze irakora shetani tikora ntangora kandi iyo umaze gucumura shetani kiza kwitwengera kandi kiza gukorera imbere y'Imana ngo wa muntu wawe ngo wahora wiyemera ngo ni gwawe none sinamuhenza ntiyacumuka uruguyemo reka rero kuko umutima w'Imana uri muri twebwe twaramuroze igihe twabatizwa igihe twakomezwa arakubwira ati kora neza ibyo bizoguha ubuzima budahera ukoze nabi n'umubiri udahera none rero baracumuye bakaba baradukwegeye twese icyo gituma Imana yaciye ibabwira ati Adamu nari naguhaye ivyamwa uzorya utarushe ubu kugira uzorya uzomeneka uzobira uguye cyo gituma abagabo kugira baronke ibyo basumira mu muryango mu manzu manza kuruha ni igicumuro ca mbere cavuye kuri Adamu abagore nawe Imana yabwiye ati kugira uzovyare bizokugora rinde bamugane w'ikirundi bakunda kuvuga ati inda woyibwirwa n'uwayirayeko hari nabo zihitana kubera Eva muze musome mu gitabo cya mwene Siraki hari hano handitse ati igicumuro cya mbere cinjiye mu inose kubera umuntu w'umugore Eva cagikwira abantu bose acanye n'umugabo wiwe twese tuba turafasha ukatugira n'Imana ko Yesu yaje kugira yaragamburukiye Imana se tuca turaroko Yesu yaje kugira ngo adukize igicumuro cy'abana kirandagata Adamu na Eva bavuye babyara abana babiri ni Kahini n'Abeli none bagiye gutanga imperezo ishikanwa Abeli yaritanganye umutima mwiza upenguruka Imana irarishima Kahini aritangana umutima mubi Imana ntiyarishima hama Kahini ararimenye yuko Imana yashimye amashikanwa imperezo za Abeli acafata agapfunda doda mwene wabo igicumuro ukuntu kirandagata ahonda mwene wabo Abeli Imana nawe nirabibona iraza kubaza Kahini iti Kahini wakoze mwene wanyarihe Kahini ngo ninde yangize umucunzi wa mwene wacu ko wubahuse kumena amaraso ya mwene ndogo ndagushizeho ikimenyetso zopfa wangara kandi yapfuye yangara Kahini kumena amaraso ya mwene ndogo byagiye biragenda mu Imana iragiranira irindi sezerano rya Adamu na Eva riraheze mu nyuma Imana iragira irindi sezerano na Noye Imana iramubwira ati abantu baragoye kiwewe niwe mbona unyubaha wewe rero n'umuryango wawe n'ibyawe byose ni wubaka ubwato yari umutama none ubaka ubwato kuko abantu banseseme ngire ndabarimbure bose Nowa agahanura abantu Imana yambwiye nimwihanure mureke gucumura nabo bakamutwenga bakagasaza kariko karavuga nayaguma yiyubakira ubwato hageze igihe abwira umuryango wiwe barinjira mu bwato n'ibyiwe byose hama Imana irungika imvura y'isegenya yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 babantu bamutwenga bose batwagwa n'amazi y'isegenya imvura y'isegenya yarabahanuye barankakomo ati mu gihe cya Nowe niko na Yesu abivuga mu gihe cya Nowe abantu bararema baradandaza bararongora abandi bakarongorwa baranywa bakarya
mugani bumvise impanuro za Nowa mushika imvura yabarimbuye bose harokotse Nowa n'umuryango wiwe n'ivyiwe vyose. Misi 40 n'amajoro 40 aheze Imana yarabwiye Nowa ati vayo wowe n'ivyawe vyose n'abawe, kandi Imana yaciye gira irindi sezerano na Nowa ati sinzosubira guhonya abantu n'imvura y'isegere. Ati mbere ikimenyetso nshizeho n'umunywa w'amazi, nimwabona umunywa w'amazi hariya hejuru n'Imana iba yibutse kuko habaga hagira hazi imvura y'isegere. Hama Imana igaca yibuka rya sezerano yagirana na Nowa ati shijamo umunywa w'amazi hejuru imvura icireka, kuko yibutse ati ndabarimbo kashireko umunywa w'amazi abantu ntibameneka. Mu nyuma Imana yakuye igiraniriza irindi sezerano na Aburahamu sogokuru wacu mu kwemera, igihe yamubwira ati Aburahamu yari ntabyara n'umugore wiwe Sara, kandi bari bashaje nta n'umwana n'umwe bari bafite, amahera bari bayafise n'amatungo mugabo umwana ntibakira nini. Imana rero abwira Aburahamu ati va mu ntara yawe uhebe itongo rya so, umuryango wa so, uzoze nzoguha irindi tongo, nzoguha iyindi ntara, nzoguha ikindi gihugu, kandi nzoguha n'urubyaro. Aburahamu arabwira umugore wiwe Sara ati tugende, ijwi ry'Imana rimbwiye uko tugende. Acabwira umuhungu wabo Loti ati tugende aho Imana iriko irambwira. Aburahamu n'umugore wiwe Sara n'umuhungu wabo Loti n'ivyabo vyose bafata inzira batazi iyo baja. Mugabo Aburahamu yari afise ukwemera, baragenda batazi iyo baja, mugabo we yavuga ati Imana izojira naho nyene. Bafata inzira ye baragenda, bageze mu nzira Imana iramubwira Aburahamu tirangamiza amaso yawe urabe hejuru mu kirere, urabe ziriya nyenyeri ziri hariya, abana bawe abuzukuru n'abuzukuruza bawe bazongana na ziriya nyenyeri. Ati kandi raba ku nkengera z'ikiyaga, raba ujya musenya, abana bawe abuzukuru bawe n'abuzukuru bazongana kurya, nta n'akana na kamwe afise amavyemera. Uko barabandanya bagenda, Imana irabereka aho babaja. Ashaka bari bafise n'abakozi baragira ibitungwa vyabo, inka, impene, intama, indogobe n'ibiki. Abakozi batangura no gushwana. Aburahamu arabwira Loti umuhungu wabo ati hako dupfa abakozi, ati raba igihugu Imana yaduhaye ni kinini, tora niwatora ibubamfu jewe nca nja iburyo, niwatora iburyo nja ibubamfu, kugira ngo abakozi bacu ntidupfa abakozi. Hama Loti aratora umuhungu wabo na Aburahamu, nuko batandukanye washaka. Aburahamu n'abakozi biwe baja ruhande uko, Loti n'abakozi biwe baja mu rundi ruhande. Hama mugabo Imana burya amasezerano yagize ntiyigera iyarengana. Yari yamwemereye urubyaro. Bimwe by'abagore navuga, umugore wa Aburahamu amuhenda ati raba turashaje tugire dupfe, raba n'amatungo ufise none uzoyasigirana ndeko tugire dupfe. Ati acaramwoha. Sara yoheje umugabo wiwe ati ryamana n'iyo nshoreke Agari, ryamana n'iyo nshoreke umuvyareko asa azosigana n'ivyo dutunga, n'abacajyanako nawe. Baca bararyamana, aca muvyarako umwana Ismaeli. Agari amaze kuvyara Ismaeli atangura nawe gucagaya. Umugore wa Aburahamu ati jewe ndifitiye umwana shawe we uri ntavyara, nacagirisha kwaza kubita ku mugabo, tiraba inshoreke ikwirangana, nawe aramubwira nawe siwe wampenze ngo tweryama, nawe mugira uko ushaka. Aca aramwirukana. Agari aja kwangara n'uwo mwana
Imana iramubonekeshe umumarayika ati kuriko wanga ati ndaya yanyirukanye mawuja yanyirukanye ega nuko wamugaye genda umwubahe asubira muhira arubaha hama mugaba Imana isezerano yabwiye Burahamu yahavuye ari iriranguye yavuye Imana yabwiye ati Burahamu nawe umugore wawe yaguhenze ukaryamana n'inshoreka ibyo nakuraganiye biwuca biba umugore wawe aguca asaminda nari nabyara kandi ashaje kandi uzobyara umuhungu uzomwite Isahaki yapfuye asama imbanyi abyara Isahaki none Mana yapfuye ibwire Burahamu uti uwo mwana wawe ukunda cyane ndamukeneye uje ko kumutanga kw'inkoka no kuvuga kumukerera agatanga amaraso ye Burahamu ariyumvira ati none namurose nshaje mugabo kubera kubaha Imana Burahamu aremera ati nabihawe n'Imana yaramutanze igihe yabwira abakozi biwe ati nimusenye inkwi cabwira kakana Isahaki tuduje ku musozi Isahaki ni kari kazi ivyarivyo baragenda bazize mwitaba ry'umusozi abwira abakozi ati guma ngaho tujane n'umwana wanje ku musozi tugiye gutanga ishikanwa gutanga inkuka akana kikoreza inkwi Isahaki Isahaki bageze mu nzira karabaza ati mbedare ko tugiye mbega ko tugiye gutanga inkuka nkaba nikoreye inkwi intama imfizi y'intama yo gutanga kw'inkuka irihe gakwereka mwana tugenda aragenda bashitse yaca arakaboha afata umuriro n'inkwi aracana asokorora imbuga cyangwa agakerera gatange Imana ikirungika umumarayika ugira ati Burahamu nabonye ko nyuba ugamboroka kutanyimye uwo mwana wawe umwe w'ikinege wabyaye mu busaza kandi ukunda cyane ntaba mu gisaka hariho imfizi y'intama aba ariyo utanga aciye rero abona imfizi y'intama ati mu kishingo cy'uwo mwana wawe agira umereze nabonye ko utanyanka umwore tanga irya mfizi y'intama niyo yaciye isubirira Isahaki naco gituma Burahamu yapfuye abasogokuru wacu mu kwemera ivy'Imana yagiye iramubwira kwemera gutanga umwana we w'ikinege yakunda cyane amutanga hama burya babana babuzukuru n'abuzukuruza yari yaramubwiye ko azoronka bahavuye bavuka kuri Isahaki Isahaki n'umwana umwe w'ikinege n'avukana n'ubundi bita Ismaeli yakuse ku mwana avuye ku hanze kwa Hagari bwa mwana w'isezerano ni Isahaki Isahaki yavuye abyara Yakobo abyara abahungu 12 iyo bavuze Isirayeli mwumvemwo Yakobo kuko Yakobo ni Isirayeli ko Isirayeli no kuvuga nimijya n'abahungu 12 ba Yakobo aribo Isirayeli nibo bubatse imiryango 12 ya Isirayeli ibitumvise mu gisonga ca mbere niho nashaka kugira bapfa mu Misiri mbega bagiye mu Misiri gute nisho nashadufite bagiye mu Misiri kuko mu Misiri nta muri Afurika muri Egiputa bagiye mu Misiri gute kuko Aburahamu amaze kubyara Isahaki yabyaye Yakobo abyara abahungu 12 Yozefu mu bisanzwe niwe muhererezi kandi mu Imana kose Yakobo yaramukunda cyane kuko yakabyaye ashaje hama abahungu 11 barungika kuragira inka kure kuko baraza kuragira inka kure hari hasigaye agahererezi Yozefu munyuma se aramubwira ati ndondera imfungurwa ugende kuraba abo muvuka niyo bagiye kuragira ibitungo mugabo kubera Yozefu yari afise impano y'Imana yarabonekerwa n'Imana akabwira abo bavukana ati jewe nabonekewe Imana yambonekeye
nabonye umengo bazogera igihe mu mfukamira bagaca bagira ishari n'inzigo kandi kubera yanamukunda se yamuvyaye ashaje bikabarya bamubonye rero bashiriye imfungurwa baciye ngo burya muhungu w'indota araje reka rero tuce tumwica tuzogira dawe yuko igikoko camuriye abashiriye ivyo kurya akabonye afata ivyo abazaniye bamanza barakaboha baragenda bagiye gusoma bashika kwa Yozefu ntibanakimumenya Yozefu arababaza ati muje ugira ngo inzara yatwishe muri Israeli turondera ivyo dusoma mufise amahera angana gute ngaya aca babwira ati none burya so wabo mvukana muriranga turi 12 amazina avuga aravuga na Yozefu baramushira oro niwe ariko arababaza Yozefu ari hehe igikoko caramuriye yarapfuye oro niwe nyene ati so wanyu yitwa ngwiki Yakobo aracariho yego tumviriza rero mwene wanyu nta wundi mwene wanyu muvuka ni Benyamini niwe bakurikirana na Yozefu bari kumwe Benyamini atumviriza rero inga ndazibana n'amahera yanyu nkeneye Benyamini unakurikirana na Yozefu ngavuze ko yapfuye ndamushyira mu gasho muze kuzana so wanyu Yakobo ndamukeneye kumubona nawe yoca yiyahura twamubwiye yuko Yozefu yariwe n'igikoko agakwiyahura ubu Benyamini nawe tukamusigino none aca yiyahura ati nibyo ndegetse nabi baca baragenda n'izongya barabwira ibyabaye Yakobo hama araza yisiri nyene n'amarira menshi hama Yozefu niho yayimenyesha terega ni mwene wanyu umwe mwagurisha mukaza guhenda yuko papa igikoko camuriye ni jewe Imana yarandokora ivyo mwagize sivyo nzobagirira genda muzane abagore banyu n'abana banyu nzobatunga narangurishije Imana ntiyangurishije yarandavye byiza genda muzane abagore banyu n'abana banyu nzobatunga nuko rero bene Israeli bagiye mu Misiri kuri Yozefu niko barakwiriye bavamwa abanyisirayeli barakwiye kuko bamaze imyaka myinshi rwose barakwira hama Faraoni w'ico gihe yarapfuye haza uwundi mwami batangura rero kugirira nabi abanyisirayeli bavuga ati abantu bariko barakwira kandi ntibazana ngaha turabona yuko bazodutwara igihugu reka ahubwo tubatoteze mbere baca bashiraho itegeko yuko umwana wose azovuka w'umuhungu ari ukumwica mu banyisirayeli abakobwa ngo muze mubareka abakobwa sinzi ibyaha mukamuhungu azovuka no kugegena nta bindi kuko abantu bazodutwara igihugu niryo tegeko ryaciye risohoka uwo mwami umunyisirayeli azovuka ari umwana w'umuhungu ica umukobwa muze mureke ntaco bazotugira eka ni namwe Musa yapfutse mw'ico gihe Musa yapfutse nyina we wabona ko kana ni keza ugati gabo cabakica ragaho acaza kukanyegeza ku nkombe y'uruzi agashiraho mugaritegereza ati none kazobaho gute muti Imana nayo irakomeye murya aracunga haza umukobwa wa Faraoni w'umwami wo mu Misiri aje koga yumva akana kariko kararira uwo mukobwa araraba abona n'akana k'agahungu aca abona nyina we muga ntiyarazi ko ari nyina umugore wo muri Israeli ati kano kana ndagukunze ingo uzokandereye mu rugo kwa papa umwami nzoguhemba aca arakajana muga ni nyina muga umwami we umukobwa wa Faraoni ntazi ko ari nyina arakarera ku kirimba c'umwami karakura
araba umusore mugabo Musa amaze kuba umusore yaramenye by'ukuri yuko atari umwana w'umuregiputa wo mu Misiri, yaramenye yuko ari umwana azanana muri Israeli naho yavukiye hariya. Arabona yuko babacura bufuni nabo, arabona ukuntu umunyamisiri ariko atotetse umunyisirayeli. Hama aragira ishavu riraza rimwe rimwe, acafata uwo munyamisiri aramuturitsa aramwica, acamuhamba mu musenge. Bukeye abona abanyisirayeli nabo bariko barasubirana, arabahanura ati nyamara mwe murazi ukuntu badutoteza ngaha mw'iki gihe, namwe musubiranemo. Umwe mwabo babiri acavuga ati sha ejo wishe umunyagiputa turabinuma, genze gukorega ku mwami bagukorere. Ashaza kumureka. Musa rero amenye ko bamuretse yaciye ahunga, ahungira mu yindi ntara. Jewe aranjekeza nishe umuntu w'abantu. Aca ariyahunga kwa Yetro ni umuntu yari afise ibitunga mu yindi ntara mu kindi gihugu, amuragirira ibitunga vyiwe. Hama we Yetro arashima Musa, acamuha n'umukobwa wiwe ngo bubakane, aramugabira ni hamwe Imana ariko araragira ibitunga vya sebukwe. Imana yamubonekeye mu gisaka aramubwira ati Musa, numvise amaborogo y'abana banje b'Abanyisirayeli ayo bagorewe muri Egiputa mu Misiri, ndakurungitse ugende ubakureyo. Musa aravuga ati mwana we nagiye nishe muga yaratinye mu bizaba, yavuze ati jewe sinojayo sinzi no kuvuga neza, tindakurungitse nabi reka sizovuga amajambo yawe, uzovuga ivyo nzoba ndagutekereza. Aca aramubwira Musa abwira Imana none je nzovuga ko ari indantumye. Twanavyumvise ati ndi Imana y'abasoko, Imana ya Iburahimu, ya Izahaki na Yakobo, genda uzovuge yuko ugutumye Imana ya Aburahamu, Izahaki na Yakobo. Ati kandi ni Imana iriho abazi igifaransa nibo babitahura, kuvuga Imana yamyeho iyiriho n'igereza, ni ukuvuga Imana ntigira intanguriro n'iherezo, ni yamye mu myaka yose. Ande yanditse ngo genda ubwire umwami wa Misiri muri Egiputa yuko Josui mu gifaransa, Josui ni wandungitse, Josui ni uwuriho, kuvuga imyaka yose. Genda hama agenda nyene Musa afise n'ubwoba kubera umuntu w'abandi yapfuyeyo yishe. Agenda muri ubwo butumwa bw'Imana, Imana yari yamubwiye ati iyo nkoni uhora ukoresha niyo uzokoresha n'ubundi. Aragenda mu Misiri arabwira umwami Farawoni ati Imana ya Iburahimu, ya Izahaki na Yakobo, Imana iriho yamyeho ntigireze, nishaka abantu bayo ubakure mu Misiri. Amanzi aradadaza, muze musome mu gitabo c'Ihunguka biranditse, yaradadaje aranka kubarekura. Imana akabwira Musa ati ko yanse kuri ibi n'ibi, burya irakoresha ibitangaro 10 Imana yagize iciye kuri Musa kugira igondoze Farawone, kugira arekure bene Israeli bari mu buca mu Misiri. Aho avuga yuko yarongitse amazi ya Nile, tugire Kristo, burya uruzi rwa Nile ruvahe? Rujya rutunze Abanyamisiri kuko niko bakoresha kugira imirima yabo y'imiceri n'ibindi. Bisanzwe ruva hajya mu Burundi, hari y'Ibururi muri Ntuze, ruva mu Bururi hariya
niko rutunze kuko rugenda kandi ngo niko ruzi rurerure mw'isi ruba uravye iyo rusha rukabandana rero ngo kajya mu Burundi niko rutunze abanyamisi. Burya rero mu bimenyetso Imana yagize iciye kuri Musa uruzi rwa Nile yararuhinduye ibwiye Musa ati fata iyo nkoni yawe irabishe ku ruzi rwa Nile uhinduke amaraso gusa rwose ruhinduka amaraso kugira Imana imwereke Farabone yuko ari Imana ihambaye ishoboye. Irarungika urubura irarungika inzige zirakwira mu mazu yose zirarya imirima yose. Imana mu nyuma yararungitse n'ibikere bikwira mu bitanda byose umuntu wese aryamye abona ibikere byuzuye mu nzu kubera yadadaje kwanka kurekura abana b'abantu. Hama mu nyuma yarahavuye arabarekura Farabone hamwe rero ya Pasika y'umukama umukama abwiye havuye babwira Musa ati ngiye ubu rero nimutegure kuzovayo mw'ico gihugu muze mujabuke mutegure Pasika no kuvuga urugendo mutegure Pasika umuntu wese afise agahene canke agatama kabage ahereze ko n'udafise amaraso yayo mw'ibyo muzoba mwabaze muyashire ku bishimaryango nanjye nzoza imfura zose za Misiri ndazitikize mwebwe ninashika nkabona amaraso ku muryango mubayeho ntaco nzobagira muzoba n'urugendo muzoba muvuye mu Misiri muja muri ca gihugu c'isezerano Kanani. Nuko babigize afata urugendo bava mu Misiri bagenda bagana igihugu c'isezerano. Nabone ntivyoroshe kuko Farabone amaze kubimenya yabarekuye ata rukundo rurimwo acabwira ingabo ziwe ti ngo tubakurikire tubamarire mu nzira. Hamwe rero yaca bata birya bigwanisho vyabo amafarasi bakurikira bene Isirayeli bageze mu nzira bagiye bajabuka ikiyaga gitukura. Nozenya Musa arabibona arabwira umukama terega bagire batuma ngire gute. Imana iramubwira ati fata iyo nkoni yawe uyitambike ku ruzi ku kiyaga gitukura araza kuyisaturamwo inzira muca mubandana. Aragira ya nkoni uruzi ruca rwigabonamwo kubiri barajabuka bageze hakurya Farabone umwami wo muri Egiputa n'ingabo ziwe nabo reka tubamarire mu ruzi canke hakurya. N'ubundi Musa abwira umukama ngire gute ati fata iyo nkoni wongere utambikeyo amazi aca yongera gufatana bace bahonera mu kiyaga. Nuko vyagenze Farabone n'ingabo ziwe bahonera mu kiyaga. Ivyo vyose cyari byiza Imana ariko kubwira abanyisirayeli ko bari kumwe naho muga vyagenze ko byose babibona nicabujije yuko bageze mu bugaragwa amwe twumva bamaze imyaka 40 bahavuye bitoka kuko inzara yarabafashe n'inyota kandi Imana yari yabeze ati fata ino nzira niyo yahagopi kuko kuva mu Misiri uja muri Isirayeli n'ahantu hagopi hose nta n'iminsi ngahe wahagera mugabo bifatiye inzira yabo. Imana kivuga ati sawa ko mwafashe inzira ntaberetse muzohagenda imyaka 40 kandi hari n'abatashitse ntuzofata inzira yawe Imana itakweretse uzohacocera. Baciye bafata inzira yawe Imana ati sawa nta ngorane fata iyo mwiyeretse birabaraba. Imyaka inzara irabafata inyota irabafata batangura kwitogera Musa n'iyo Mana ati Musa wewe wagiye inama n'Imana ngo mutumarire mwaka gahinga katagira amazi yo kunywa n'umukate wo kurya. Iyo mutuma mutugumiza mu Misiri muri Egiputa hamwe twaguma ho naho badutoteza twararya inyama twama twiteretse inkono zuzuye inyama zarimwo amagwaro n'ibitunguru n'ibiki. Imana iti ibwira Musa ati abantu ntibumva n'ivyo nabagiriye vyose ntibabonye ko ndi Imana ngumana nabo.
ati reka manze ndungike inzoka zikaze zibamare zibajegeze. Inzoka Imana irungika inzoka abantu zirabakomora benshi barapfa kandi benshi barapfuye. N'ubundi Musa kuko uko yamye yaguma atakambira Imana abwira Imana none abantu jere nanje waramenze wamenze nanje kugira amariye bagahinga po mumara jewe basi n'umuryango wawe mugabo agirira imbabazi. Imana irumva amaborogo ya Musa ishimubwira iti ntacyo ahonga bazokongera gukomorwa n'izo nzoka. Wewe fata iyindi nzoka isa nazo uyimanike ku giti, uzoramuka akomowe n'inzoka akarangamiza iyo nzoka azokira azoshakira. Icyo kimenyetso ni Yesu Kristo, kuko ubwo Imana irekwirabwira na Musa na bene Israeli yuko hari uzoza gushungura abantu aciye ku giti cy'umusaraba ni Yesu. Arakomowe n'inzoka bapfuye barapfuye, mugabo abandi bazorangamiza ico giti bazoca bakira, mugabo n'igiti cerekana Yesu Kristo azoza kubambwa kugira ngo adukize. Ubona twebwe twarabo gupfa, Yesu ye yaraje, niwe Adamu wa kabiri mu bisanzwe yaje agambukira Imana se kugira ngo adukize. Ariko kandi naho byari uko babuze amazi babuze indya ntibitwumvise mana, Imana yarabwiye Musa ati genda ubaremeshe yuko babusha baronka ibyo kurya. Imana irabarungikira mana mu bisanzwe si Kirundi, mana n'urundi rurimi ruvuga ati maneho. Maneho ni ibintu babona batazi iyo bivuye, twari utuntu twiburungushuye Imana yabarungikira batazi iyo tuvuye. Mu gitondo bagatubona aho bari bacumbitse, nitwo rero batora, nitwo twabatunze mu gahinga. Maneho mana ivyo ni ibiki ntibabona iyo bizana. Amana muga bariye na mana baritoze n'ubundi ngo barondere inyama. Imana irabwira Musa ati ntaco genda ubatekane, ku mugoroba baraza kuronka inyama. Ku mugoroba bagiye babona inkware zaza batazi iyo zivuye nizo batora bakaca babaga. Imana iri kumwe nabo. Hanyuma naho ntibabuze amazi inyota iratwica. Imana ibwira Musa ati Musa we tora abashinga nawe mu Banyisiraheli na ya nkone yawe ugende kore kirya gitandara uze kudoda rimwe gusa amazi aca yisesa ubahe banywa. Musa aragenda n'abashinga nawe baryangire mbese agiye aradoda rimwe amazi aratera kuza aca adoda ubwa kane nahone ntiyaje, aca adoda ubwa gatatu amazi kandi yashiye hasi. Imana yamubwiye ati wewe je nakubwiye kudoda rimwe wadoze gatatu we ntiwumva nawe mu gihugu cy'isezerano ntuzoshikayo, kandi ntiyashitse kubera yadoze gatatu. Ari mu ijuru muga ora mu gihugu cy'isezerano ntiyashitse kubera kudoda gatatu. Bakubwiye gira rimwe uza kugira kabiri cyane. Yaradoze rimwe abona amazi arate agira icya kabiri nawe nini yajiga gatatu yaraje. Imana yamubwiye we nakubwiye rimwe ntiwumva, eko n'amazi mubahe mugabo ntuzoshika mu gihugu cy'isezerano. Kuko Musa yapfuye bagire baja ku ruzi rwa Yorodani bagire bashitse mu gihugu cy'isezerano. Musa yaciye apfa ntiyashize mu gihugu cy'isezerano gusa ari mw'ijuru. Kuko igihe Yesu yaboneka ari kumwe n'abigishwa biwe Petero, Yohani na Yakobo kuri ba musozi mw'iranda, yiyereka ngo ninazo bwiwe yabonetse ari kumwe na Eliya umuhanuzi Eliya, akaboneka ari kumwe na Musa. Musa nawe iyo bavuze Musa niwe aserukira iby'amabwirizwa n'amategeko by'Imana. Bone mwasoma Bibiliya ibitabo bitanu byeranda itangurira Bibiliya bakitira Musa uko bivuga amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Aco gituma twumvise muri igitabo cy'amategeko bitira Musa
yabwiye abanyisirayeli ngo mwibuke yuko Imana yabamajije imyaka 40 ibagaburira mana ikabaha n'amazi ava mu gitandara, yaba bigishije guca bugufi kandi mukagendera amabwiriza n'amategeko by'Imana. Guca bugufi kavukanye dusabe ino munsi ingabirano yo guca bugufi, kwicisha bugufi. Naho mbona umengo n'iki gihe cya none abantu biratobora kwicisha bugufi, abantu dushaka kwishira hejuru, dushaka kubonekana. Mama murabona abantu bishira hejuru ngo bafise inzobe kurusha abandi ngo barirabura kurusha abandi ngo ni barebare kurusha abandi ngo ni bagufi kurusha abandi ngo bafise ubutegetsi kurusha abandi ngo bafise amahera kurusha abandi. None byose bimaze Yesu ari ikintu akunda kuduhanura, yarahiriye umuntu azicisha bugufi, kuko umuntu yicisha bugufi niwe kujya munsi bazoshira hejuru. Nawe wirata wiyemera, kuko mu bicumuro bikomeye harimo igicumuro cyo kwirata, igicumuro cyo kwiyemera, cyo kwishima, cyo bita mu gifaransa l'orgueil. Kwishima ngo ndirabura kurusha abandi, mfise inzobe kurusha abandi, ndatunze kurusha abandi, ndategeka kurusha abandi, bisamara kurusha abandi. Ibyo none ko mbona ni none si fena ye na enifye sejo none sejo gaye tumoja tugenda nukuri kw'Imana. Nanya kijana mbonge abana bato nibo basoma ijana muganje nayo mbona kandi naniyo nda mukatuja tugenda tu ntabwo nasiwumira ngaha ku isi, kandi ibyo babyisukiye hakiri kare ukagenda uri mweranda, sibyo bana kwishira hejuru. Nanya mbisa ko mpora mbona abatama n'abatamakazi mpora nza kuraba, ugasanga umuntu mengo ntakiva no muhira, amagorwa yaramwishe kubera ko imyaka myinshi. Umugenda hakiri kare, genda hakiri kare uri mweranda, wigire mw'ijuru nta bindi, sibyo none ikira mw'ijuru hakiri kare. None ino suku muyitabira nk'ukore kuko mbona rukurwa gusa. None rero tuzamuka amatu umutima wo kwicisha bugufi, kuko Pawulo mweranda arakunda kuvuga ati na Yesu Kristo nawe yari umwana w'Imana, ntiyigeze yishira hejuru ngo nuko ari umwana w'Imana kandi ari Imana nka se. Kuko Yesu n'umwana w'Imana muga ni Imana, ko umwana w'umuntu n'umuntu, umwana w'ingurube n'ingurube, umwana w'impene n'impene. Yesu n'umwana w'Imana n'Imana, yaricishije bugufi ngo aranarushiriza gushika yemere n'urupfu rwari rubabaje rwo ku musaraba, aratwitangira arabambwa. Nico gituma ngo Imana yamugariye iyindi izina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo ibiremwa byose byaba ibyo mw'ijuru, ibyakw'isi n'ibyo mu kuzimu byame bikubitiye ipfukamiro kubera iryo zina Yesu, kuko yaremeye aragamburuka yicisha bugufi araturokora. Nico gituma afise izina rirengeye ayandi mazina yose, kuko Yesu no kuvuga Mana irakiza. Mana yamugabiye izina rirengeye ayandi mazina yose, kandi nta rindi zina ryo gukirizwa muretse izina Yesu. Niba ushaka gukira, niba ushaka kurokoka, ambaza izina Yesu. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho butaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.